ni ivyo kunyonyeza ubutunzi vyamaze kwirara mu Burundi ikwiye guhaguruka. Igihe bagwatsa amazone ejo bundi twarabavye ingene vyakozwe, ni ikibazo ikintu cadusigiye cadusize n'imvuna abantu benshi turavye ingene bigenza. Twari tuti none ya mafaranga agiye gukorerwa gukorera ibikorwa vyo hasi agiye kunyuruzwa gusumba cane. Urumva rero dufise n'impungenge ingene inzego zikontora amafaranga wewe bw'ubushikiranganje aziya za Inspection Generale de l'ETA serukiza ubugenduzi bwa leta Cour des comptes zidahagurutse gutsira amafaranga yari karada ziyakurikirane abashiye kuyorona bahanwe nukuri iki gihugu cy'u Burundi iterambere tuzoribaza. Ikibazo ca decentralisation cyo kwegereza intwaro abanyagihugu rwego hasi ni kibazo nkora mutima cyane. Ubwa mbere gifatanyije n'ibintu byinshi, haba amahinduka mu bijanye n'intwaro aho abantu bagenda kuronderera ibijanye na administration mu burongozi ari impapuro canke n'ibindi ama service n'ibijanye n'ingene uburyo buzova hejuru buja mu makomine kugira imigambi y'iterambere ahanini irangurirwe mu gihugu irangurirwe mu gihugu hagati. Ariko rero ivyo bya decentralisation turabona ni vyiza, ariko naho ari vyiza turacabona intambamye ya mbere ni yihe, ni yuko tubona ico bita umugambi wa strategy wigene iterambere rwego hasi yotegeza kugenda nturamera neza ngo muboneke. Ubugira kabiri twita ngo turi muri budget programme ibiki bafise uburyo bungana gute, biteguye gute kugenda amakomine amwe mugasanga haracari intambamyi zijanye na logistique yaha abantu bakorera uburyo abakozi bamwe badakwiye canke abakozi bakwiye bakavuga ati ntibararonka udushirika bute agashara kabo kandi ajiki igihe kinini. Ivyo rero ukitwa naho uko bya politike ziba ari intambamyi ziriko zirabuza ibintu ko bigiraho bigeze kandi ugushaka kwari hari ikicuko nyene habuze n'ubushikiranganje bw'imigambi ya leta abusasa ministère de la planification twitwa turavuga kuva ihavuye Uburundi wabugira ibitabo byinshi by'intumbero harimo visa kavugwa 2040-2060 zo ntumbero hakaza umugambi PND hakavuga imigambi ya commune PCDC ugasanga imigambi imakomine no muri yo PCDC kijya gitabo cy'iterambere y'amakomine ntirimwo aho mu ugasanga imigambi mu ministeri miranditse muri budget yini ntiyanditse hakabura ikintu rwego centraliza rukabirabira hamwe ku buryo imigambi yo ikirakorerwa hasi ifatara no kuntu hejuru imigambi yatunganijwe. Hanyuma ikico tubona rero nuko ashobora kuba ingwano y'ama responsabilité abo hejuru akabona ngo batsa ama responsabilité aho turazi neza bati bitagenze neza uzosanga haguma intambara y'abategetsi bo hejuru abo hasi ba mustanteri abadirecteur mu bushikiranganje babura amatari uzosanga hariko haraba intambara hagati yabo kuko y'amafaranga ari karava hejuru aja hasi agira gutusanga ari kibazo. Ikindi ni ivyo kunyonyeza ubutunzi vyamaze kwirara mu Burundi ikwiye guhaguruka. Igihe bagwatsa amazone ejo bundi twarabavye ingene vyakozwe, ni ikibazo ikintu cadusigiye cadusize n'imvuna abantu benshi turavye ingene bigenza. Twari tuti none ya mafaranga agiye gukorera ibikorwa vyo hasi agiye kunyuruzwa gusumba cane. Urumva rero dufise n'impungenge ingene inzego zikontora amafaranga wewe bw'ubushikiranganje aziya za Inspection Generale de l'ETA serukiza ubugenduzi bwa leta Cour des comptes zidahagurutse gutsira amafaranga yari karada ziyakurikirane abashiye kuyorona bahanwe nukuri iki gihugu cy'u Burundi iterambere tuzoribaza. Kandi hageze yuko tutera kamo abategetsi indongo zuva ku mukuru w'igihugu ibi bintu by'intwari bereye n'igiturere kubera sivyo vy'igihugu mu gihugu ngaha bihagurukirwe abantu baje imbere intahe babazwe ivyo bononye
twarabonye ejo bundi rero kwa muri komine Ntahangwe ejo bundi arabibonye byose nibiriko biratwereka yuko tutagavye aya mafaranga aruhisha abarundi mu makori akaja abandi bakaja kuyadadayamwo kiguma ari kibazo. Hanyuma ikindi rero twadero nuko byose byategeza guca bishigikirwa n'amategeko cadre legal, amategeko n'ibituma twaje twikora ku muhinga yavyigiye azira ibyo amategeko abizi yabinonoso yabikurikiranye aturabire neza amategeko agenga decentralisation hari no munsi ameze gute, yorusha ibi nibihe, ibyo bimeze gute, barayaza abantu, mbega ayo mategeko arakurikizwa kuko hamuntu tugwanirwano nyinshi zibiri. Ingwano ya mbere amategeko kwajeho mezi, ingwano ya kabiri kuyakurikiza. Umva rero tugifise ikibazo cy'uko amategeko aja mu ngiro kuva hejuru gushika hasi, Uburundi nta nzira bariko burajamwo. Dushaka kwigenza nk'ahantu mwita ngo wadorajenge muri jenge niho banka amategeko bashaka yuko umengo akaruta kandi kokamira. Ivyo rero nibyo dushaka guhagurukira. Hanyuma iyo cadre legal rero tumaze kuyegeranya gutya tuzofasha mu kwigisha abantu amategeko ahari, hanyuma turayakoreye rema ariko araja mu ngiro. Haro n'imvuga tugiye kubara tugira turaba ibijanye n'iyo cadre legal, tuza kuraba yuko biriko birigishwa ku rwego rwo hasi. Umugambi mwe turiko turawukurikiranira ku rwego rwo hejuru, mugano hantu rwego rwo hasi, mugano twoja mu makomine yose, turafata amakomine amwana bwa makomine eshantu ya makomine dufatirako. Hari n'ikomine dukunda kujamo nka Muhanga, turakunda kwijamo komine Ngozi, turakunda kugenda kugira turabe neza ibiriko birahakore ko biriko biravugwa, biriko biraja mu ngiro. Kuko ratwe twogumye ni Bujumbura ibintu byo wa gucya byogenda gute tutaduga hariya. Nama narungitse abakozi batari bake bungu bo ku kazi wacu baja kuraba ingene vyifashe, bakavugana n'abajeje intwaro, bakavugana n'abanyagihugu baserukira abandi muri ayo makomite. Turaza amakomite y'abanyagihugu akurikirana zaragira inama yerekana ibintu bigeze kandi akabyereka bishikiriza administration.